Yo, wagwan my team Quisco Entertainment and Media, turabaramukije sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno musi. Psikologe nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Quisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza. Rero uyu musi muti mbega psikologe utuzaniye ikiganiro kivuga akuki. Uyu munsi nshimye kugaruka kuri ikino kiganiro kivuga ku muririmbyi Nasib Abdul Juma, umuririmbyi wo mu gihugu ca Tanzania. Naherutse gusohora indirimbo iriko irabica bigatika, indirimbo iriko iravugisha abantu benshi, indirimbo aho uciye hose wumva iyo ndirimbo ariyo iguma isamirana, haba mu gihugu ca Kenya, haba muri Tanzania, mu gihugu c'u Burundi, mu Rwanda, muri Uganda. Iyo ndirimbo akaba ari indirimbo igezweho, akaba ari indirimbo izananye umuvuduko. Ni indirimbo yitwa Happy. Indirimbo yitwa Happy ni indirimbo y'umuririmbyi wo mu gihugu ca Tanzania azwi ku izina rya Diamond Platnumz. Uyo muririmbyi rero nkuko musanzwe muramuzi yuko ari umuririmbyi w'icamamare, ni umuririmbyi amaze kwandika izina muri East African Community, muri Afrika, mbere no ku isi yose akaba amaze gushikayo, kuko ugiye kuraba ibikorwa amaze gukorana ama-featuring n'abanyamerika. Mucamumva yuko uyo muririmbyi yamaze kwagura akarere, ari international. Rero uyu munsi nashimye kugaruka kuri ikino kiganiro kivuga kuri ino ndirimbo yitwa Happy. Inyuma yaho rero naho turaza kubabwira ivyerekeye urubuga agwiwe rwa YouTube. Ega YouTube yoba akurikiranwa n'abantu bangana gute? YouTube yiwe yoba yatanguye gukora ajyari, yoba afise indirimbo zingahe ziri kuri ubwo rubuga rwa YouTube? Mbega hari izindi mbuga ngurukana bumenyi Diamond yoba akoresha? Ivyo nivyo tugomba tuce tuganira ko mu idonido rya kino kiganiro. Ariko ukaba uri mushasha, ukaba utari bwagire subscribe, urahawe ikaze ugire subscribe kugira ngo wiyunge natwe muri buno bwami bwa Quisco Entertainment and Media. Uraza no kugira like ni wabona kino kiganiro ca kuryoheye, uraza no kupartager kino kiganiro, uduhe na commentaire, kuko commentaire nazo ni zingira kamaro. Commentaire zirasumba ibibindi byose. Uduhaye commentaire aho tuca tubona yuko uriko uradutera intege. Rero reka tumira amatega toya tuce tuza tugaruke muri donido rya akino kiganiro twabateguriye. Turasubiye kubaramutsa sangwa ikaze rero mu idonido rya akino kiganiro. Nkuko nayimejeje kubibabwira, uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga kuri Nasib Juma Abdul, umuririmbyi akomeye cyane wo mu gihugu ca Tanzania. Ngira ngo muri East African Community yoba aduserukira, kuko ugiye kuraba ibikorwa amaze gukora, ni umuririmbyi ari international, amaze gukorana n'abaririmbyi bo muri Etats-Unis d'Amerique. Uca wumva yuko uyo muririmbyi aba ageze ku rwego rukomeye cyane. Yarakoranye n'abaririmbyi batandukanye tutibagiye no mu gihugu c'u Burundi. Ngira ngo novuga yuko ari nawe yamuzamuye, ari nawe yamuhaye izina umuririmbyi w'igihangange, umuririmbyi abantu benshi birengagiza wo mu gihugu c'u Burundi, umuririmbyi yitwa Aroriro Simba. Ngira muramuzi Diamond akiriko arahaguruka yuko Aroriro bakoranye ama-featuring, yagiye nawe aramuhagurutsa mu gihugu c'u Burundi. Twashoboye no kumumenya kubera umuririmbyi twari dukunda cyane ico gihe yitwa Aroriro Simba. Ariko rero si ivyo vyatuzanye ahanini, narinje ndaba urubuga rwiwe rwa YouTube ukoreshwa na Diamond Platnumz, kwanditse ko Diamond Platnumz. Nkaca ngaruka rero ku ndirimbo imaze imisi hano 11 ikaba imaze kurabwa n'abantu bagera ku miliyoni 6. Murumva yuko iyi ndirimbo yashoboye gukundwa cyane. Ni indirimbo novuga yuko iri ku rwego rwo hejuru. Ni indirimbo uyu munsi aho uciye hose wumva bariko bararimba ati Happy. Indirimbo yitwa Happy, indirimbo imaze ikiringo gitoya cyane. Urumva indirimbo imaze kuba ifise imiliyoni zishika kuri 6
mu minsi 11 hariho n'abakora indirimbo imaze ukwezi ikwije umuriyoni bakaca baryoherwa bakaca bavuga bati indirimbo yabaye hiti ucumva yuko Diamond nawe ari international Diamond ageze ekure. Rero reka tuve muri happy tugende tugenzure urubuga rwa Diamond Platnumz, urubuga rwa YouTube. Diamond Platnumz afise urubuga rwa YouTube rwanditse ko Diamond Platnumz, akaba afise abamukurikirana abo twovuga abasabone canke abasubscribe imiliyoni 11 n'ibice bibiri, no kuvuga afise imiliyoni 11 n'ibihumbi amajana 2 birenga by'abamukurikirana ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Akaba afise ama video arenga 1,500. Muri bazanga muti none kugira ngo abe afise 1,500 c'ama video yoba yatanguye runo rubuga ajyari. Diamond Platnumz nkuko tubibona hano urubuga rwiwe rwatanguye depuis le 12 juin 2011. Nukuvuga runo rubuga rwiwe rwatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2011. Aho niho runo rubuga tubona rwashoboye kuja ahabona muhari mu kwezi kwa gatandatu kwigenekerezo rya 12. Hama akaba amaze kurabwa ico twovuga ama views yose hamwe muri rusangi ni miliyaridi 3 imiliyoni 512 ibihumbi 924 947. Nukuvuga mu rurimi rw'igifaransa turashobora kubivuga tuti amaze kurabwa na 3 milliards 512 millions 924,947 do vues. Urumva yuko amaze kurabwa n'abantu benshi cyane kuva runo rubuga rwiwe rutanguye mu mwaka w'ibihumbi 2011. Hanyuma rero ngaha turaje tubabwire izindi mbuga zimufasha kwinjiza amahera. Hariho urubuga rwa Spotify, ubwo n'urubuga nago nyene rumufasha kwinjiza amahera. Hakaca habaho na Apple Music, nago nyene akaba ari urubuga rumufasha kwinjiza amahera. Hakaca habaho Boom Play, ubwo nago n'urubuga rukomeye cyane rumufasha kwinjiza. Hariho n'urundi rubuga rwitwa Audiomack, akabaho na Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Deezer, Tidal, Amazon Music hamwe n'urubuga rwa YouTube. Izo ni imbuga zimufasha kwinjiza amahera biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Hanyuma rero uyu Diamond akaba ari umuntu akomeye cyane. Muri baza muti mbega none izo mbuga zose yoba ashobora kuzigera? Mwibutse yuko Diamond ari umuntu akomeye cyane mu gihugu ca Tanzania, afise ama radio, afise ama televiziyo, ivyo byose mukaba muzi yuko bifise abakozi. Apara ya WCB ijya studio yiwe Wasafi, arafise n'ibinyamakuru asanzwe akoresha, akaba afise abakozi bamukorera. Abo nabo nibo bamufasha gukontrola zino mbuga ziwe zose uko zingana iyo ziva zikagera. Hanyuma muca mwibaza muti none Diamond indirimbo zoba zimaze gushikana amamiliyoni ni indirimbo zingahe ku rubuga rwiwe rwa YouTube? Indirimbo zoba zimaze kuronka plus d'un million, kuvuga umuriyoni urenga ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Muri zino ndirimbo asanzwe afise kuri runo rubuga rwiwe rwa YouTube ni indirimbo zirenga 180. Ariko hano turashobora kubabwira indirimbo 10 iza mbere zarabwe n'abantu benshi zifise amamiliyoni menshi, kuko izo ndirimbo zishika 180 zose nitwoshobora kuzivuga, ikiganiro coca kiba kirekire kikaca kibarambira. Rero hano turabona indirimbo ya mbere ni indirimbo yakoranye n'umuririmbyi w'umukongomani yitwa Inos B. Indirimbo yitwa Yo Remix ni indirimbo bakoranye na Inos B, yakaba ari indirimbo imaze imyaka 6 iri ku rubuga rwa Diamond Platnumz, ikaba ifise imiliyoni
amajana 270 270 millions dovi mu myaka itandatu iri kuri runo rubuga rwa Diamond Platnumz. Indirimbo ya kabiri nayo ni indirimbo yakoranye na Koffi Olomide, indirimbo yitwa wa anachukua anaweka wa. Iyo ni indirimbo imaze imyaka igera kuri 5 iri kuri runo rubuga rwa Diamond Platnumz. Ikaba ifise imiliyoni 193 193 millions dovi mu myaka 5 ishitse ku rubuga rwa Diamond Platnumz. Akacabaho n'indi ndirimbo yakoranye na Afari Ipupa, anainama anainuwa. Iyo ni indirimbo yakoranye n'umuririmbyi yitwa Afari Ipupa. Iyo nayo ikaba ifise imiliyoni 163 mu myaka 6. Murumva yuko Diamond indirimbo ziwe zarabwe cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Rero izi ndirimbo zitatu zaronse amavyuzi menshi cyane, ni amafeaturing yakoranye n'abaririmbyi bakomeye cyane bo mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Indirimbo igira kane ni indirimbo yitwa JJ, indirimbo imaze imyaka 6 ikaba ifise amavyuzi agera ku miliyoni 125 75 millions dovi mu myaka 6. Indirimbo yitwa Jeje ya Diamond Platnumz. Akacabaho rero n'indi ndirimbo yakoranye na Mr Flavor, umuririmbyi wo mu gihugu ca Nigeria. Indirimbo imaze imyaka 10 ikaba ifise 112 miliyoni 112 mu myaka 10 bamaze kuraba. Ino ndirimbo ya Diamond Platnumz bakoranye n'umuririmbyi akomeye cyane, umuririmbyi wo muri Nigeria, indirimbo yitwa na. Akacabaho rero n'indi ndirimbo Diamond Platnumz yakoranye n'umuririmbyi akomeye cyane wo mu gihugu ca Amerika yitwa Mario. Iyo ni indirimbo ifise 99 millions, ifise amamiliyoni 99 mu myaka 8. Hariho rero n'indi ndirimbo yitwa Sikomi, indirimbo ifise imiliyoni 82 mu kiringo c'imyaka 8 igeze ku rubuga rwa Diamond Platnumz. Hariho n'indi yitwa Muri, indirimbo yakoranye n'igihangange co muri Amerika, umuririmbyi yitwa Neyo. Iyo ni indirimbo ifise imiliyoni 81 81 millions dovi mu kiringo c'imyaka 9. Hariho rero n'indirimbo ya Tapita, indirimbo ya Tapita murayiza abantu benshi, indirimbo yashoboye kwandika amateka atandukanye. Ya Tapita yana mwisho. Iyo ni indirimbo yakunzwe cyane, ikaba ifise imiliyoni 72 mu kiringo c'imyaka 3 ishitse ku rubuga rwa Diamond Platnumz. Akacaho rero n'indirimbo igira 10 imaze imyaka 6 iri kuri runo rubuga rwa Diamond Platnumz. Indirimbo ifise imiliyoni 66 65 millions dovi, ikaba imaze imyaka 6 iri kuri runo rubuga rwa Diamond Platnumz, indirimbo yitwa The One. Izo nizo ndirimbo 10 za mbere za Diamond zimaze kurabwa n'abantu benshi cyane kuri runo rubuga agwiwe rwa Diamond Platnumz. Reka ikiganiro cacu tukigarukirize ngaha. Muri make nari naje kubabwira ino ndirimbo iriko irabica bigacika mu karere, indirimbo nshasha, indirimbo yitwa Happy imaze kurabwa ni miliyoni 6 mu kiringo c'imisi 11, indirimbo ya Diamond Platnumz. Ikindi naco kwari ukugaruka kugenzura runo rubuga rwa Diamond Platnumz, kuraba amavyuzi goba rumaze kwinjiza n'igihe goba gwaratanguriye, n'amavideo amaze guca kuri runo rubuga, hamwe n'amavideo yashoboye gukundwa cyane, amavideo yarabwe cyane kuri runo rubuga rwa Diamond Platnumz. Nababwiye kandi n'izindi mbuga asanzwe akoresha zimwinjiriza amahera. Rero reka turangize ikiganiro cacu, twifurize wewe washoboye kubona kino kiganiro kuva ku ntango gushika hano kigeze, ugira umugisha, Imana iguhezagire.
ukaba utari bwagire subscribe bikore nta na kimwe ugire na like kugira ngo uzohora ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu bitakugoye, ugire na partage ariko commentaire yawe nayo ni ingirakamaro. Turashaka commentaire, duhe commentaire uzoba ugize neza. Reka twipfurize kuramba uyu muririmbyi wacu, umuririmbyi wa East African Community, avuka mu gihugu ca Tanzania, asanzwe akorera mu gihugu ca Tanzania. Uyu Nasib Juma Abdul wo mu gihugu ca Tanzania ariwe Diamond Platnumz. Tumwipfurize kuramba, abandanye aduha indirimbo, ko indirimbo ziwe abantu benshi zarashoboye kubaruhura imitima, zaraturuhuye imitima. Ni indirimbo uri kurazumviriza udashobora no kurambirwa, ni indirimbo naho utaba wumva igiswahili ushobora kutamba umudiho w'indirimbo aba yakoze. Reka duhure mu kindi kiganiro kizokurikira. Imana ibahezagire. Psychologue nije nari nabateguriye kino kiganiro. Urubuga rwacu nago ni Pisco Entertainment and Media nkuko vyama. Merci beaucoup.